muda na unauchelewe kidogo, mambo yenye magumu, pesa inanipa kisogo. Mbe mukabaro utabona inkoko, Imana ifashe ntiduhura ubundi foko mufuko. Ilikuwa ni siku ya jana ambapo mwanamuziki kutokea hapo nchini Tanzania anayefahamika kwa jina la Stamina ndani ya Lost Time, japo imevunjika kidogo ila bado tunaikumbuka make ni kundi iliyofanya mambo mengi hapo nyuma kidogo. Sasa huo Stamina kwa siku ya jana ndo alitoa ngoma yake, ilikuwa ni tarehe 21 mwezi wa 6 mwezi huu tuliomo mwaka huu 2022. Iyo ndirimbo yasohotse ku izina rya Futurewife, aho iri kiravugisha abantu benshi hirya no hino. Kari COPY yashoboye gukora ku muririmbyi wacu Eri Pro, ndibaza benshi muramuze Eri Pro ku ndirimbo yiwe yakoze umugore. Aho iyo ndirimbo gerageje kuraba amajambo ari mu ndirimbo umugore nzorongora ya Eri Pro, ariyo majambo avugwa mu ndirimbo ya My Futurewife y'umuririmbyi Stamina yashoboye gusohoka ku munsi w'ejo buturiko turavugana. Bikaba byatumye abantu benshi bijya no hino bashobora kuvuga ko amajambo menshi agiye atandukanye, na cyane cyane mu kuvuga yuko ari COPY nako kugiye kubiraba ni COPY kuko ugerageje kumviriza iyo ndirimbo amajambo namwe nyimba wumva igiswahili n'ikirundi. Ikintu gusaba nuko wesimbera ku rubuga rwa Eri Pro ukandika umugore ugaheza ukumviriza iyo ndirimbo, hamuhije kuyumviriza ukacyusimbira ku rubuga rw'uyo muririmbyi Stamina, nawe nyine ukumviriza icyahindutse gusa yabaye ururimi, aho Eri Pro yashoboye kuririmba mu rurimi rw'ikirundi, Stamina nawe agakoresha ururimi rw'Iswahili, na cyane cyane yuko ari nago rurimi asanzwe avuga. Mugabo amajambo tugerageje kuraba Eri Pro yashoboye gukoresha mu rurimi rw'ikirundi niyo majambo yagiye guhinduka aja mu rurimi rw'Igiswahili. Ugiye kuraba na titre umugore uwo muri kazoza bisigura mu Cyongereza ni My Futurewife, niyo matitre yashoboye gukora ku ndirimbo zibiri, aho Eri Pro yakoresheje umugore wo muri kazoza, hama Stamina nawe akoresha My Futurewife. Ugerageje kuraba rero no different, gitandukanye gusa nizo ndimi zibiri zashoboye kubaho. Ni Eri Pro indirimbo umugore yashoboye kuyisohora mu kiringo kirekire giheze, aho hari tariki 3 nyimba ntihenze z'ukwezi kw'icumi mu mwaka w'2021. Ariko uyo muririmbyi Stamina akaba agiye kuyisohora umunsi w'ejo, haraheze kiringo novuga cy'amezi 9 mezi 8 uku iyo ndirimbo y'uwo muririmbyi Eri Pro isohotse. Muguno musi tugiye kubona umuririmbyi Stamina ayipize COPY kujya nyene, aratarama location agiye atandukanye ibi nibi, mugabo amajambo namwe acting nimwe, kira kintu ni kimwe. Kugira nyimba maze kuraba umugore ukaba warayitahuye neza kugira yashoboye kuyirimba ajya amajambo yakoresheje n'indi ndirimbo, nivyo bintu birimo. Twitege ko agiye gukorwa iki, cyane cyane yuko bavuga abantu benshi yuko umuririmbyi Eri Pro yoba yamaze kushitakinga kwitwarira novuga mu kirundi uwo muririmbyi Stamina mwishira hamwe isanzwe iri barongoye ry'umuziki iyo bita BASATA mu gihugu cha Tanzania. Byo bigiye kugenda gute, mbega zo mubabarira canke yamwitwarira bikaramuka bamwe bamuhamagaje mu rubanza bizogenda gute? Stamina iyo ndirimbo azokomera kuyihagarikana, cyane cyane ko tubona ari indirimbo iri kirakogota cyane ku munsi umwe, izigeze mu bihumbi 110 birenga vy'amaviewers. Azokwemera kuyihagarika kweri canke bizogenda gute? Bazoyumvikana gute hagati ya Eri Pro no muririmbyi Stamina ku ruhande rw'iyo ndirimbo umugore nzorongo wo muri kazoza na My Futurewife? Wewe utarakora subscribe, kora subscribe kugira tuzobandanye tukugezaho amakuru yijya no hino azoba ari karagenda avugisha benshi, kugira nawe ushobore kuyamenya mu bambere biciye ku rubuga rwacu rwa Stan TV Worldwide. Turabakunda cyane. Kuri micro mwari kumwe na Stan Promoter on the machine, akiwa ni Da Promise cameraman.